Aniteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mu banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumurisha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye kaze mwe mwese mudukurikira muri mu iri ya nino atandukanye. Ndabahaye mwaramutse abane, ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka rero n'umunezero ntangire byo kubagira ndetse no kubana namwe mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza kuri murisha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Tubashikiriza amakuru abatandukanye nk'ingingo zigaruka ku mutekano, politike, agateka kazi na muntu, amagara y'abantu, indero ndetse n'amakuru avuga ngaha mu kibano. Turabahaye kaze rero mu makuru yacu n'amakuru agira shimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza akubabarira ukungene bo burugurika ndetse na Pacifique Ninahazwe mu kiganiro bashikirije ndetse bagarutse ku rupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo n'ukungene yoba yaragambaniwe mu mugambwe CNDD FDD. Turaza kubabwira ikiganiro nyene bashikirije ku rupfu muri Fowanya Forodebo. Turaza kandi kubabarira ku buryo bw'idonido ibivanye nyene n'urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo. Murabizi neza ko mu minsi iheze hari amakuru twari twaronkejwe n'amasoko yacu kubijanye n'ubugwayi bwa Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru rero yatubariraga ko aho yaragwariye muri Kenya ngo amagara ye atari yifashe neza ndetse bikavuga ko rero ngo yaragwaye ingwara y'igisukari ndetse n'umugera wa sida. Gusa harandi makuru twahawe n'amasoko yacu atubera ko ngo Reveriyano Ndikuriyo uyu munyamabanga nyene w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo ngo yoba yarahawe ishano. Hakomeje humvikanwa amakuru menshi cane kubijanye n'ukungene Reveriyano Ndikuriyo yoba yarahawe ishano. Bamwe bati yahawe ishano n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye. Abandi nabo bati Reveriyano Ndikuriyo yoba yarahawe ishano na Hussein Rajab ngo yoba yaragira amusubirire. Harandi makuru rero twatohorejwe n'amasoko yacu n'ubundi atubara ko ngo Hussein Rajab hari ivyo yoba yatangaje kukuba nyene Reveriyano Ndikuriyo ngo yari yahawe ishano. Turaza kandi kunyarukira mu mugambwe CNDD FDD turabe uko byifashe. Hari amakuru ari kuvuga ko mu mugambwe CNDD FDD ishavu riko riraniga kuri ubu ngubu ngo bariko bararaba ikijisho Evariste Ndayishimiye bivanye no kuba nyene yari yagambaniye uyu munyamabanga w'umukuru w'umugambwe CNDD FDD. Twariko turababarira nyene kubijanye n'ubugwayi bwa Reveriyano Ndikuriyo. Twabarega ko nyene iyo yarari ngaho muri Kenya byaciye vyanka amagara ye akomeza gutosekara aca anyarukanwa mu bitaro ngaho i Dubai mu Barabu aho yari yajanywe kuvurirwayo. Mu minsi isi iheze twabonye amasanamu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye bivuga ko ngo hoba habonetse amasanamu yoba agaragaza ukungene ngo yoba yarahaye ishano umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD amuhereye mu kavinyu. Harandi masoko kandi twatohorejwe amakuru yaduhaye amakuru atubarira ko umutambukanyi wiwe nawe ishavo ryari koreraniga ndetse ngo akaba yajanywe mu bitaro ngaho i Bujumbura. Bivuga ko nawe amagara ye atari yifashe neza bivanye n'ukungene umugabo wiwe yari yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Harandi masoko twarotorejwe amakuru nyene atura ko ngo umutambukanyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza ari we Denise Bucumi nawe yari yavuye mu gacerere atangaza ukungene Reveriyano yahawe ishano ndetse anasigura ko ngo wamuhaye ishano ari nawe yivuganye umutambukanyi umugabo wiwe Pierre Nkurunziza. Uwo nta wundi rero badonda urutoke yari Evariste Ndayishimiye. Mu minsi iheze twabareye ko ibintu bitari bifashe neza injyane zari zose hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Imvo n'imvano nta yindi bariko baranyinyurana mu ubutegetsi bwaranyinyuranaga aho Evariste Ndayishimiye yadonda agatoki umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo akamumarira ko ngo atazokwigera amusubirira. Pierre
Evariste Ndayishimiye rero byarakomeje kumutera ishavu, ndetse Evariste Ndayishimiye akavuga ko uyu mugabo nyene Reverien Ndikuriyo ngo atazomusubirira ndetse ngo atamusumbye. Rero Reverien Ndikuriyo nawe yacaga abarira abo mu mugambwe CNDD-FDD ko Evariste Ndayishimiye atamusumvye ndetse ngo ashobora no kuzamusubirira. Ibi rero byaciye bizana injyane mu mugambwe CNDD-FDD. Mu mugambwe CNDD-FDD rero abanyamabanga b'uyu mugambwe bakimara kumva ko Reverien Ndikuriyo yahawe ishano, ishavu ryarabatashe ndetse batangira kudonda agatoki iko byo byose byoba bikozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ndetse hari n'amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ko Evariste Ndayishimiye yaciye anyegeza amakuru y'ibijanye n'ukungene ubuzima bwa Reverien Ndikuriyo bwoba buhagaze mu bitaro ngaho muri Kenya. Hari n'amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ko Evariste Ndayishimiye yategetse ko abegereye mu muryango nyene wa Reverien Ndikuriyo ko bambuwe amatelefoni ngendanwa iyo ngiyo bari mu bitaro kugira ngo badashikiriza amakuru ajanye n'ubugwayi bwa Reverien Ndikuriyo. Bikavuga ko rero hari uruyeri rukomeye, uruyeri ntangere ko yoba yari yagambaniwe na Evariste Ndayishimiye, harimwo n'abandi banyapolitiki bakomeye nka Ndakugarika, Prime Niyongabo. Hari n'andi makuru yavugaga ko ngo Hussein Rajab nawe yoba yari inyuma y'urwo bugwayi bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Amakuru rero twahawe n'amasoko yacu yatubariye ko nyuma y'ivyo byose mu minsi iheze hari amakuru twahawe n'amasoko yacu atubarira ko ngo uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoba yongeye gutora agatege, ndetse kuri ubu ngo amagara ye yaba ameze neza. Kuri ubu rero mu kiganiro n'abamenyesha amakuru Bob Rugurika ndetse na Pacifique Ninahazwe bavuye mu gacerere bavuze imvo n'imvano y'ubugwayi bwa Reverien Ndikuriyo, ndetse bashize amabanga hanze, amabanga aramenetse mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Hari n'andi makuru rero twatohorejwe n'amasoko yacu atubarira ko ngo muri Fayuanya Forodebu nabo injyane ari zose, ndetse ari nabyo Bob Rugurika n'uyu Pacifique Ninahazwe bagarutse ko mu kiganiro bashikirije. Reka rero ndabarire ko amakuru yacu twariko turabarira yagarukaga kuri iyo ngingo nyene ijanye n'ukungene Pacifique Ninahazwe ndetse na Bob Rugurika bagarutse ku kuba nyene mu mugambwe CNDD-FDD ibintu bitameze neza, ndetse bagaruka no ku rupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'ubugwayi bwiwe, imvo n'imvano yavyo. Reka rero nshimire mwe mwese Barundi namwe Barundikazi mundukurikira mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Namakuru tubashikiriza abari maragaruka ku ngingo nkuru nk'umutekano, politiki, agateka kazi na muntu, amagara y'abantu, indero, inkino ndetse n'amakuru yo ngaha mu kibano. Reka rero mbashimire kandi ndabibutse mwe Barundi namwe Barundikazi kuri weho woba utarafyonda sabone canke partage bivanye n'ururimi wo gukoresha. Reka ndakwibutse ucufyonda kugira uzuraba wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Niteka n'umunezero ntangere byo kubandanya tubana namwe. Reka dutere yambo mwese mudukurikira muri mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, abadukurikira bari muri Nyakabiga ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye nko mu mitumba, amazone ndetse n'uducimbiri bitandukanye ngaha mu Burundi. Reka dutere yambo kandi abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Ubuganda, Tanzania, Kenya ndetse n'iyo hirya mu makungu. Nitwo kwibagira abadukurikira bari mu bihugu byo ngaho mu biyaga binini, twavuga muri Amerika, Australia, Iburaya ndetse n'ahandi kwisi hatandukanye. Turabahaye kaza rero tubateye yambu nagasaga Barundi namwe Barundikazi, kaze mu makuru mwashikirizwaga n'amasoko yanyu mukunda cyane. Nta yindi ni isoko yacu ari nayo yanyu ya Isange TV yabashikirizaga amakuru ku buryo bw'idonido kubiriko biraba ngaha mu karere k'ibiyaga
binini. Reka rero ndabashimire mwese mwadukurikiraga iyo mwari ijya nino hatandukanye. Amakuru yacu nagasaga turabararikira kuza gukurikira andi makuru aza kuba ariko aravugwa kuri aya mango. Amakuru yacu rero nagasaga reka tuyasozerere ngaha, turaza gusubira mu kanya. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo kandi muhaye muronke mugire umunsi mwiza.